Nitwa Elsa Keza Kimana, nkaba ndi numero 34, nkaba nserukira intara ya Gitega. Nitwa Amandine Elsie Mugisha, nkaba ndi numero 44, nkaba nserukira intara ya Bujumbura Meri. Amazina yanje ni Carmela Iradukunda, nkaba ndi numero 24, hama nserukira intara ya Burunga. Nitwebwe bavuga ngo nitwe Burundi bw'ejo, donc abakoga nimwe Burundi bw'ejo. Donc jewe ndiko ndafasha guforma ubwo Burundi bw'ejo kubaha the best version. Bakunzi ba Bishop TV turabaramukije, turabahaye kandi n'ikaze mu kiganiro shika ku ndoto. Ikiganiro kibafasha kumenya byinshi dufatiye ku bamaze gutera imbere, ku bahinga mu bijanye n'iterambere ndetse n'abafite imigambi yagutse ishobora guteza imbere igihugu. Nigana mutegurirwa na jewe Ndatimana ariko abenshi banzwe izina rya Shasho Romantique. Hanyuma uno munsi twatewe iteka ryo ko turi kumwe n'abigeme beza bakaranga kandi baciye ubwenge bari mu higanwa rya Miss Burundi 2025, aho tugiye kuganira ku migambi bashize imbere akabigenda ndetse n'ikizofasha mu iterambere ry'igihugu. Tubahe ikaze muri rusange. Merci beaucoup. Abo tumaze kubana ibigana bose baremeje ko dutegereza guhera iburyo bwanje. Okay, ntangure kwidondora. Nitwa Elsa Keza Kimana, dumwe mu bakandidats muri competition izwi cyane ngaha mu gihugu Miss Burundi, nkaba ndi numero 34. Ego. Nkaba nserukira intara ya Gitega. Yego. Ntara yanje. 34. Je nitwa Amandine Elsie Mugisha, nkaba ndi numero 44, nkaba nserukira intara ya Bujumbura Meri. Amazina yanje ni Carmela Iradukunda, nkaba ndi numero 24, hama nserukira intara ya Burunga. Mumeze neza cyane. Haraka cyane kitava duherako mwese ama video yanyu ariko kuri platform za Miss Burundi. Hari video nshasha baka gushira ko umwe akaragira une démarche kanaka et puis naje ndabishoboye agira uko hanyuma agaca subira akaraba kundi wande hamagaca atwenga. Bijya mwabigiza ari umwe ubu twama tubikore muri rusangi. Uwinarabino nk'amaciza guca turabana amaci dutwenga kujya twabigize muri ya video. Uwo ngahara bari. Ngahari. Yego. Ko mwatwenze umuntu yatwenze ari umwe biramunanira muri rusange ntizanga muri rusange. Yeah. On y va. Arabavuze ngo batangira kugira ngo pause nyene. Okay. Okay, good. Twagi. Okay. 1 2 3. Nere kuri nimero 34. Mbega n'uwuhe mugambi mwashize imbere nakahe kabijya kari muri? Umugambi nashize imbere ni umugambi wo gufasha abigeme n'abadamu bagendana ubumuga bw'ubuhumyi no kutumva. Muri uko kubafasha mu kirimi cy'ikinyamazuru bavuga ngo restaurer la dignité menstruelle, mu kubaha inyigisho zerekeye education sur les menstruations no kubaha ubumenyi bwerekeye amatalent yabo. Donc ahanini ni c'est restaurer la dignité menstruelle mu guha abo bakobwa n'abadamu bafite ubwo bumuga ubumenyi bwerekeye les menstruations n'ubumenyi bwerekeye amatalent yabo. Ni kimwe bita ubutinya. Ego ubutinya. Ego. Donc gufasha mu
mu guha agateka kugarukana agateka kubera hari abantu bagize ibyo twita amatabu kirimi cy'igifaransa hariho des stigmas ziri kuri iyo sujet zitari zitegerezwa kubaho donc jewe ndinga kugira ndababwire ngira abo bigeme abo badamu yuko c'est pas tabou je kubabwira yuko c'est un droit pas ikintu bategereza kuba bumva umenga kiyateye isoni nimero 44 niyo mugambi mwashyize imbere mbega n'akahe kabijya karimo uwo mugambi umugambi wanje uri surtout sur le tourisme c'est-à-dire le tourisme ingenzi gisata cy'ingenzi ok gisata cy'ingenzi si je peux dire ça comme ça ego le renforcement surtout kuri tourisme y'u Burundi kwerekana kandi ahandi mu isi yose ingene igihugu cyacu ari ciza ingene dufise abakobwa beza donc la beauté du Burundi ibe plus iboneke ahantu hose abantu bamenye ko dans l'Afrique hari ikindi gihugu gitesa kiryoshe kuraba gisa neza kiri vert amata n'ubugego bien sûr ego ku amener des innovations comme site touristique et tout et je crois que muri makeri byo on nimero 44 niyo uha mugambi wanyu mwashyize imbere mbega n'akahe kabijya kari muri umugambi wanje uri mu gukingira isi yacu donc mon objectif ni kuri préservation de l'environnement donc mpagaze mu kumenya gusensibiliza guhimiriza abanyagihugu kugira ngo tumenye ngene dushobora kugira la bonne gestion y'amadeshe plastique d'abord bamenye impact y'amadeshe plastique et les dangers ziri muri yo hama aussi bamenye kugira triage kumenya gutandukanya imyavu imyanda bagire triage kugira ngo bifavorize abari muri recyclage ivyo bigatuma tugira la bonne gestion yayo aussi nzokorana n'abajejwe ama recyclage abari jewe ngira collecte yayo comme ça abari je ndabibashikiriza vyoroshe kandi biri bien trié umugambi wanyu uzofasha imitandere y'ugwaruka okay ico ni ikibazo shitse umugambi wanje uzofasha iki jewe je vise l'autonomie de la femme donc vous autonomie de la femme kwaho umudamu umukobwa yigenga ashobora nimba hariho ama besoin basique aribyo tuvuga aribyo serviette hygiénique yuko ashobora kuyagira donc kuronka umukobwa canke umudamu yigenga ni twebwe bavuga ngo ni twe Burundi bw'ejo donc abakobwa ni mwe Burundi bw'ejo donc jewe ndiko ndafasha guforma ubwo Burundi bw'ejo kubaha the best version abavyo bavuga mu Kirundi ko babe bo in their best version bagira imbono nziza donc ego kandi ba developer nikiri muri bo kubera jewe ndemeza kandi ndemera yuko umuntu wese uko ameze arafise icavuga ku iterambere ry'igihugu ciwe so mu kugira ronka iryo jwi bizogenda gute so naho dukorera ku mbega ufise impano nyabaki mbega dushobora kugufasha gute mais aussi tugahe na education à propos y'ubutinyanka et aussi voilà baza kwa ninara irico ego umugambi wanyu ni 44 uzofasha iki iterambere ry'ugwaruka mu gwaruka je vis surtout kuba artistes locaux bacu abafite impano zitandukanye mu gucapa mu kwandika mu kujisha si je peux dire ça ego donc ibintu byose bijanye n'akaranga n'imico yacu ya kera twari dufise mettre en valeur impano bafise no kuzerekana yuko ari ikintu gikomeye gishobora mettre en valeur notre pays bakerekana ko dans la jeunesse burundaise hariho ibintu bashoboye bishobora kudegaja donc abenshi twiyumvira yuko umujene akwiriye kwiga itu no kumenya kuba umuganga mugabo turazi yuko au fond hariho impano bafise alors on veut ndashaka kuzishira ahagaragara biciye muri iyo tourisme nzoba ndiko ndakora ingenzi zoba ziko ziraza babone n'ibintu abajene bacu bashobora kuba bazi gukora kuri nimero 24 uyu mugambi wanyu uzotera iterambere ry'ugwaruka
murakoze. Umugambi wanje uzofasha ugwaruka cane kubera ko mu mugambi wanje tuzokorana n'ugwaruka uko navuze ko nzogira collecte y'amadeshe plastique, nzokorana n'ugwaruka nibo tuzokorana donc bazoronka ubuzi. Aussi nzobafasha kubera ko hariho ugwaruka rwinshi, hari nabo tumaze kubonana nagendeye bagira recyclage, bakoramwo ama plastique, bakoramwo bakoramwo utugenegene, utuntu dutandukanye, donc mugabo tutabibona. Donc nzobishira ahabona kubera ko nzoba mfise iyo visibilité, ndabishira ahabona comme ça kugira ngo mpe kuhaje abandi bantu bose canke urundi rwaruka rufise ivyiyumviro vy'ikintu boshobora kudevelopa muri iyo obstacle, iyo déchet plastique twaguma tubona itembagara ahantu hose, bashoboye kuyikreamwo ikindi kintu kugira ngo tushobore gukingira isi osi yongere yinjiza ikintu nawe nyene. Donc jewe nzoca ndamuha iyo visibilité, uretse ko nzomuha nayo ma plastique ari bien collecté, nzokongera ndamuhe visibilité nerekana ibintu vyiwe, hama ronka isoko osi bagire nako haje kuguma babikora abandi benshi. Yego, tumvise ico mushaka kuzofasha kugira ngo urundi rwaruka nabwo uzotera imbere bifatiye kuri iyi migambi yanyu muri rusange. Hanyuma imigambi iriko irakorwa mu kino gihe ishingiye kuri kumbona kazoza igihugu, la vision 2040, 2060. Igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere 2060. Turashaka kumenya mbega duhere ngaha iwawe uwo mugambi wabona uzoterera iki mu kugira ngo dushike kugira mbona kazoza? Nkuko ndabivuze muri iyo mbona kazoza, par après le projet ni nini iragutse cane, et par après abo bakobwa n'abo badamu tuzofasha mu kubaha ayo ma education sur hygiène menstruelle, mu kubafasha kudevelopa leur talent mu ma secteur ane, hariho gushona, hariho gufata photographie, gufata amasanamu, hariho local product process, local product nuko kujisha, ivyo tuvuga hamwe na natural cosmetics, ivyo tubona bagira vya makeup. Donc ivyo donc bizoterera muri vision 2040 2060 ko abo bana, abo bakobwa bigeme bazoba barakréé nabo leurs entreprises. Donc tuzoba dufise au moment, tuzoba dufise umuntu qui est vraiment grand muri photographie, umudamu, tuzoba dufise umuntu qui est vraiment grand muri couture, umudamu. Donc ni hahandi nyene que par après nabo bazoca bagira ico bavuyemo. À part ça, tuzogira abantu, abamama bakuze, nabo bazogira inyigisho kuri ivyo, nabo bazodufasha ku ico bavuga mu Congereza spreading the word. Spreading the word niko gusanzaza izo nyigisho twatanze, donc bazishira mu bana bakazishira mu bana, donc umva ko azoba ari quelque chose kiguma kibandanya kitazofika gihagarara. Donc c'est comme ça tuzofasha muri vision 2040, pays émergents, 2060, pays développés. Yego, hanyuma namwe ni mubona uyu mugambi wanshaka kuzoterera iki mu mbona kazoza igihugu? Nkuko nabivuga ni le tourisme, il est parmi les secteurs clés du pays, le développement de l'économie nationale. Rero de plus tourisme izoba yafashwe muri valeur yayo, kumenyekanisha igihugu cacu, kumenyekanisha imico, kumenyekanisha la beauté du Burundi, n'impano ziri mu gihugu cacu mu ba jeunes burundais. Ça fera ce que tuzoshika muri ya développement atawukigira isoni y'igihugu ciwe. Vuga yuko oui, je suis dans un pays izwi nziza ivaloriza impano z'abana babo z'aba jeunes bo mu gihugu, kandi ibereye ijisho nkuko ibindi bihugu vyose biba bimeze. Umuntu wese ashobora kubiyumvira yuko j'ai besoin d'aller au Burundi, ndashaka kumenya ico gihugu. Donc amakungu amenye yuko hari igihugu dushaka kuvisita natwe, ico gihugu ni cahe, kimeze gute, giteye gute, bafise iki, ni kubera iki abantu bose bariko barajayo. Yego, c'est ça. Mu bidukikije ubona umugambi uzoterera iki mbona kazoza igihugu? Umugambi wanje uzoterera ikintu kinini cane kubera ko mu mbona kazoza vision 2040 2060 mbona Uburundi bwiza, buri propre kandi buri durable. Ni ukuvuga ko
biraryoshe kugenda kuri Google canke ahantu hose ukagenda kubaza ibihugu bifise isuku ukazoca ubona Burundi buri classe muri ivyo bihugu. Donc iyo niyo novuga nka rêve yanje kubona ko bashiramwo Burundi kubera ko hari ibindi bihugu biri muri Afrika vyamaze kuja muri iyo liste. Uca wibaza bo bakoze iki? Muga muri Afrika hose ukumva vyarasumbije ibihugu vyo muri Europe, vyarasumbije ibindi bihugu vyo hanze genre bafise uburyo bwinshi. Donc ndavuga ati pourquoi pas nous kwikizwe byo tutobishikako. Donc rero mbona yuko tuzoba dufise Burundi busa neza hasa neza plus kandi aussi kubera ko plastique iri très dangereux ku magara y'abantu que ce soit mu rivière canke hehe donc mu mabarabara tout donc ivyo vyose bikaba vyavuyeho tugira dufise la bonne gestion y'ayo madeshe yacu en plus na consommation yayo yagabanutse tukamenya gukoresha ibintu bidashobora gupodiwa isi yacu. Yego kumbura abantu bamaze kumva ibintu bitari bike mu byo mumaze kudushikiriza ariko kandi umugambi wose uragira ingorane canke uvuga le défi. Ndashumva. Yego. Mwe mwavuze yuko muzofasha mu bijanye n'abantu baje mu butinyanka ndetse no kuduza impano zabo. Ariko tugerageje kuraba mu tigi dufise mu gihugu hariho abagabo bataje mu butinyanka, hariho n'abakenyezi babuvuyemwo. Vyerekana ko igitigi cy'abaja mu butinyanka atari benshi cyane dufatiye ku bari mu gihugu. Mbega ntimubona ko umugambi wanyu uzohava ufasha bake ari abatazohava bashikirwa mu mugambi wawe? Mbega mutekanya gute kugira ngo ko uwo mugambi wanyu hazogenda bawungukiramwo bataje mu butinyanka? Harya iyo ufise projet, iyo ufise ikintu kanaka ushaka gukora, ntushobora gusoba isi yose. Ntushobora kuvuga ngo nzofasha ngo bose bishobora gukunda, ntibibaho. Mugabo si un projet utegereza kuba ufise ibyo bitwa target market, le marché uraba mbega ni bande. Muri abo bantu bavuze ko batari benshi cyane, les statistiques dit que abantu baja mu butinyanka dufise mu Burundi b'abagore ari 2.5 millions. Donc 2.5 millions si bake. Si bake. Les projets hazoza izindi, iza tourisme, iza développement, zizofasha d'autres target market jewe ntashoboye gufasha. Mais quand même, jewe abo nzoshobora gushikako bazoba ari babandi. Sinovuga ngo nzoshangira ikindi kintu ngo ncashiramwo abahungu nabo kubera yoba ari perdre la vision du projet alors que woba utaye intumbero y'ico ushaka gukora. Donc c'est ce que je dirais. Yego. Mwebwe muri gisata c'ingenzi hariho ayandi mashirahamwe yandi sinzo abikoreramwo yakora mu gisata c'ingenzi. Mbega mwebwe n'ikihe kintu mwabonye kitarashikwa ko mubona ko mushaka kuzokongereza kugira ngo ico gisata gitere imbere cyane? Déjà je félicite ama agence Sahari ya tourisme barakora neza, en tout cas barabikora neza bigasa neza. Je ne viendrai pas gukuraho ivyakozwe mbwa je suis là pour renforcer nanje nongereza ko ikintu nshoboye. Surtout sur kuryohera. Donc j'aimerais que amasite touristique dushobora kuba turiko turavisita mu gihe ayo agence yakiriye abantu tukaja kuvisita, abantu bagume biyumvira kuzogarukayo babona ibindi bintu bishasha. Uko baje no munsi siko bahasanze ikindi gihe, donc baguma babona akantu gashasha kaje, turiko tugenda gute, le transport imeze gute, la sécurité comment, est-ce que abantu bararonka uko bafungura bari hariya, est-ce que bararonka uko bifata, barafise ibikenewe byose iyo bariko barajayo. Ego donc la plus grande partie ya projet yanje niyo je suis là pour renforcer ivy'abandi bo bariko barakora avec l'aide nzoba naronse avec Miss Burundi. Hariya mu bidukikije hariho umugambi wo gusukura igisagara, murazi ko amahu ibikorwa rusange bagatera amashurwe bagatera ibiki. Hariho kandi umugambi wa ewe Burundi urambaye, iyo yose ni umugambi uri kirafasha. Hariho ama imprimerie amaze guterera mu gushyiraho amapubere mu gisagara, basubiza mu manzi kubibona. Mbega mwebwe ni ikihe kintu mubona muzokongereza mu bijyanye no gukingira ibidukikije dufatiye ku bimaze gukorwa? Bon, déjà novuga yuko nararyohewe cyane kubona ko n'umugambi leta imaze gushira mu ngiro. Sinzi ko mwabibonye bamaze kudisponibiliza amapubere ari charge gushiramwo
amapubere ya plastique gusa amadeshe ya plastique muri centre ville ariko sinzi ko murabibona canke murabihomarka urashobora gusanga irahari pubere iri ngaha mugabo akote hariho ama plastique donc jewe ndi hano kugira ngo nk'umwana w'umukobwa ataje kurata ubwiza gusa ahubwo aje kurata n'ubwenge bwiwe canke amastrategie yokoresha kugira ngo ahimirize abantu kumenya yuko dushobora twese turi responsable kugira duprotege iyo si yacu donc nzoza umugambi usanzwe uhari ariko jewe nje gushiraho valeur ajoutée nka antake umuntu ari muri competition ya Miss umva ndiko ndondera iyo titre d'abord donc ninaronka une fois ndose iyo titre nzofise jeune kubera ko hari ibintu byinshi umengo ntibituraba twigira abasinda bibazwa donc jewe ngende kuba une bonne exemple yo kugenda un bon exemple yo kugenda kwereka abandi bantu yuko genre bishoboka twebwe abajene duhagurutse bishoboka tugashobora gukora ivyo bintu bikagenda neza merci nimero 34 ego ego ufatiye ku mugambi wawe ufise ego ubona he 2040 bonne question bonne question nibona he 2040 nibona 2040 nibona tumaze kurealiza 100 projets des femmes twashoboye gukurikirana kandi 100 projets réussis nibona aussi un pays tutakibona tabu un pays où umwe wese nimba ndi umuhungu nimba ndi umuvyeyi ndi umupapa datahura ko ma fille a besoin d'une serviette hygiénique réutilisable pas vraiment réutilisable mugabo arakeneye serviette donc niyo naza kugusaba serviette hygiénique uri papa wanje ntibizontera isoni c'est ça que je vois donc je vois les tabous twaradibrijije mais je vois aussi twarashoboye gushikana imigambi myinshi ishoboka abo bakobwa n'abo badamu bagashobora kuba indépendance donc 2040 je me vois aho nshobora kuba nanje nashikanye umugambi nariko ndategura kandi nkabona aho les jeunes surtout les jeunes batagifise ubwoba bwo kwexposa impano bafise de peur ko abavyeyi bashobora kuba kugira ivyo bintu ntaco bimaze bashobora kwerekana ico bazi n'ico bashoboye no n'igihugu kikakifata avec la valeur ibikwiriye ego nkabona n'ahandi yuko igihugu cacu kizoba cyamaze kuba mu bihugu biryoshe novuga bitesa biteye imbere ego en plus c'est ça ego 2040 mbona Uburundi buri bien classé mu bihugu biri propre aussi mbona aba jeunes bari engagés mu gukingira isi yacu donc nizo abandi bana batari muri competition Miss kugira ngo mubona afise abana benshi turashaka rero yuko mutubwira mbega mwebwe abifuza kubatora nibo batora gute abifuza kudutora hariho lien muri bio ya Miss Burundi sur Instagram murinjira muri lien mugaklika kuri kazi ya mbere ya email mukaca mumanuka c'est numéro 34 ndi avant dernière mukaca mukosha muri 34 mukaca mugira envoyer muja kuri page ya Miss Burundi hariho lien iba iri kuri bio donc ahantu hari photo de profil hasi haba hari ibintu byanditse mugabo mukaca mubona akantu ka bleu vous allez cliquer kuri ico on kuri ako kajambo gato hama mukaca mumanuka mukarondera numero 44 ariyo Mugisha Elsie Amandine hama mumaze gukira kuri ako kakazi kaba kariko mukaca mumanuka mugaklika kuri envoyer c'est là que mushobora kuronka message à confirmation yuko mwamaze gutora et plus de partage merci beaucoup bagenda kuri page ya Miss Burundi officielle kacufyonda kuri hariko lien muri bio yayo kacuyisondako et puis urinjira muri page and then kacubona ahantu haraga kazi ka Gmail yawe ucokoshako kacumanuka ucubona aba candidates ucuraba numero 24 izina ni Iradukunda Kahomera ucushirako akavi hama kacumanuka ucugenda kuri envoyer ukacuclikako hama ugaca kwereka ko vote yawe yabaye enregistré merci tubashimire cyane ko muri kiganiro merci tubashimire kandi tubatera n'ikindi mu bandanye
mutera imbere muzo muriko murakora. Merci. Yego, Merci. Hanyuma dushimire kandi bakadukana kuri Bishop TV yavuze yuko terana ikiganiro bashika ku ndoto bakumwe n'abigeme bari muri competition ya Miss Burundi numvise imigambi yabo bashyize imbere n'akabirya byose ishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu munsi n'ingene mushobora kubatora bashimiye mwadukurikiranye twibutse kandi ko twamujyana bashika ku ndoto bafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijyanye n'iterambere ufatiye kuba bamaze gutera imbere abahinga mu by'iterambere ndetse n'abafite imigambi yagutse ishobora guteza imbere igihugu. Yarutse kandi ko muri Bishop TV dusanga amasaha na photography, videography imanza zitandukanye tubafasha kandi no kubamenyesha ibyo murakora tubasanze aho mukorera. Bifuza gutera imbere ibyo murakora cyane kuko ivi ntera imbere utera imbere teza imbere igihugu n'imiryango murakoze.